mu Rwanda abastare benshi babeshejeho n'ubutinganyi n'abatinganyi. Yego n'abatinganyi. Nk'abande. Babona nkukumva ngo ba Davisti yego ukaza kumva ngo ba benshi noneho urabibona ugiye kubara bishimite ba muco ugiye kubara ukuntu bifata n'abantu no kuri rezo sosiyo ubona ko ari abantu bakoresha ibintu by'ubomosexuel nivyo bibaha amahera ugiye gusubira inyuma yego nivyo bibaha amahera cyane gose usumba uko mwe mwibaza ngo byo muziki w'abanyarwanda nuno munsi ibyo bavuga nta bumwe buri muri bo oya twega abarundi dufise indi mico yacu dufise indi kaca zacu zitubamo nabo bafise izabo kuko biravye n'amasocial media abanye mu Rwanda ibintu by'ubusambanyi barabikuranira ibikinganyi n'amahoro menshi barabekanye ubona ko ari igihugu nyene yego ibyo Burundi twege turakundana hariya KORESHUMWANYA ashaka kubona umuntu azoshobora kubahuka gufata Burundi n'u Rwanda ngo abigiriye comparaison ico kintu vema tuzogishwanira tuzogipfa yego baratubwira ngo bubaka ku misozi natwe turubaka ku misozi murabibona ugiye kurabana hari urabibona ico nta kitangaje kirimo baratubwira ngo afise amabarabara meza turi afise natwe amabarabara amahoteli meza ya 5 étoiles biki ivyo umuntu azosa mu kuva mu Rwanda kwanje navuye kubera hungry man hari inzara nshonje nta buzi buriyo umuntu amahera ari usanga nyene wapi nta kuntu ushaka kuhaba inzara ni nyinshi cyane Guys, vous allez très bien. Uno musi guys sindi jenyene kabisa no muturi babiri bo hari ibintu byinshi muranda bashikiriza byo hakujya mu Rwanda bikagenda uko kandi mumenye yuko amakuru je murashikiriza arabantu barabambaza na inbox muri ngo ibintu ubikura hehe ubikura jewe guys ibintu je ndabashikiriza nga kenshi ndabisoma ku binyamakuru byo bitandukanye canke nkabibwirwa nkabiherezwa n'abantu basanzwe bibereye sur terrain neza bameze neza cyane rero hari amakuru mpora mpabwa y'abantu bari muri Kongo kandi muri Kongo Imana ishimwe ibintu biriko biragenda neza nk'ibukavu ibintu biriko biragabanuka biriko biramera neza cyane ahibuvira bo babanyabuvira bo baraza nino mu Burundi nta kibazo harabo nzobazana ngatu yage ariko nawe ndikwe n'umu brother n'umuji wanje wewe rero yibereye neza mu gihugu cy'u Rwanda ko jewe je sindigera nja mu Rwanda je igihugu maze kujayo ni Kongo yonyene Kongo gusa kabisa rero uyu mutipe turi kumwe aramaze kuba mu Rwanda kandi yarabayo kandi ari mu bantu bahora bampereza update news hari makuru bahora bampereza bijanye n'ibi bintu rero bro umeze neza ramutse abakonzi bacu kwanza sawa muherereye tuvuge meshi nkuraga nitwa Joris Ndikumana kabisa Joris Ndikumana ikinyarwanda waracibagiye cyangwa uracakize buke Nyarwanda ntabwo nta kamaro bikimfitiye ntabwo bikifitiye akamaro kukigumana kandi wacu kandi sanze mba meze fresh urumva nta mpamvu yo kuguma nigira umundi muntu kandi nanje wacu nyene umurundi kabisa wagiye mu Rwanda ryariga Joris wagiye mu Rwanda ryari ari haheze imyaka igera kuri 5 ari yuri ibishasha rero bivugwa makirero ubona gute situation kwanzino mu gihugu c'amavukiro ni wacu ubona gute ubona ibintu bimeze gute movement ubona ibintu bimeze gute cyambere na mbere duhereye kwanza igihugu cyacu bukiraryoshe urabibona nawe hari amahoro marge ko abari ibihuha byinshi batubwira turi hari ati bagenda hari bizamera gutya bizogenda gutya mugabo hashitse urumigwa bose twakira fresh nta twasokera na kindi kintu mbona Burundi bisigaye busumbuye abanyarwanda nabo biharira igihugu cyacu gisigaye gisa neza cyane kirasharije ubu urabibona nawe ego cyane umuntu ashaka kwizungurukira no mijoro isagara kiraka vraiment narashitse ndahakunda sirago mu Rwanda nta novuga ngo mare kuko abari bizi nabo nyene amageto anabijua ari tuhabaye no mabugoye wanamara n'indi utafunguye Tibintu umuntu ndabibwira abantu bakibaza ngo ni blague ngo niko ndashikuza gusa barabizi hari amani akubona umudema aza kabona umuceri uri wa ntasuye kuvi wa barabizi tutazoza tubiharira muri umuceri ukwera umudema ukwera umuceri akanarongo yego urumva ahantu habaho man agahita zaki urumva ke umudema watetse ucumutwara mucamubana kwera mu Rwanda
ntiba yoroshe ni sirago iteye ubwoba abantu baba muri ghetto. Okay, ariko tutaratandukira kuri ivyo cyane. Ubona imipaka itarugwa y'u Burundi n'u Rwanda n'abahe byababaje cyane umupaka yugawe entre yo mu Rwanda no mu Burundi nebe bababaye cyane bari bakiniye abandi cyane gose. Mbe urabibona turafise ikiyaga turafise indimo turafise kari ubona ari kintu buhava baduha ahubwo tayari twarazimye imikeke ivyamwa kafe ibintu byinshi barabizi inzahabu y'agaciro agenda muri fraude haga ntivyakoze imbere ku Barundi vyakoze ku Banyarwanda cyane. Okay, ariko Abanyarwanda wibaza ko ari impamvu bakunda kuvuga ngo turi bamwe urumva rero langaje kenshi Abanyarwanda bakunda kwishimikiza ngo turi umwe ngo turi bamwe ngo tuvuga ngo ururimi rumwe ngo turasa ngo urumva ibintu nk'ibyo ariko Abarundi bobo majorite ni bakunda kuvuga ngo turi bamwe iryo jambo turi bamwe rigomba gukoreshwa n'Abanyarwanda cyane ni kuri ihe mpamvu oya kwanza icyambere nambe tuanze tuwakane ntituri bamwe ngo turi bamwe nabo Abanyarwanda nuno munsi ivyo bavuga nta bumwe buri muri bo oya twega Abarundi dufise indi mico yacu dufise indi kaca zacu zitubamo nabo bafise izabo kuko biravye n'ama social media abanye mu Rwanda ibintu by'ubusambanyi barabikuranira ibikinganyi n'amahoro menshi barabekanye ubona ko ari igihugu nyene yego ivyo Burundi twege turakundana hariya KORESHUMWANYA ashaka kubona umuntu ukarya ariko arajya akaguha igitabo wagiye gutemberera inshuti igitabo atisoma yego atisoma atihingira hano ubuzima bwo ngabo babuzimbye hana nta rukundo ruhari iki ni wacu umuntu yatetse ati toriki nka je example je sinisangiza mu majorite mfuma ndondera umubanyi mbwiye ati karibu dusangire urumva nuko atabibonye je KORESHUMWANYA asenga isanzimana nuko mutazi ego ibi ntivyo baho umuntu urumva ni ibintu mengo nivyo kwigungana kagatima k'inzigo ishari niko batwigisha utazomera uko utazagira biriya hatari kabisa. Rero reka dutandukanye zina imibereho rero indani nyene indani urabona ha mu Burundi twebwe urashobora guca mu kabari ugatasa munane je cyangwa ugataha bukeye ugahura n'imbonera kure zikakubaza aho utaha rero n'ibyo banaguherekeza maka gushika mu rugo urashobora kugenda mu kabare ukararayo ivyo kwanza bibiri mu Rwanda vyo wavuyeyo bimeze gute ivyo bibiri kwanza example yego kuvuga yuko ijoro nabo nyene barashobora kugenda ijoro barabiza ariko bo bakoresha ama déplacement ushaka kugenda n'amaguru usanga ari ibintu biba birisi nko kubushaka kuba biberenga mu Kamenge asanga ariho nka boîte iryoshe ushaka kuryoherwamo banza kuja ahantu kure yumva kuza kugaruka kandi uva urumva bisa gusaba ama transport ibiki ariko twe turatwibere muri quartier nyene naho buri kure aho ubu ibi bitoro biriho amahoro menshi kuba wikatiye nyene ushitse muhira kandi hariya ndakubwira ntabwo uzosanga boîte irimo abantu nkaho kuko mu Burundi wacu usanga umengo yuzuye nko kumutwenza ugasanga wa muntu yabuze naho yicara ni boîte akubwira ngo ni nziza ushize ugasanga abantu 10 nawe ukavuga ati nta munezero hano hantu mbona jewe yego okay aba bastare rero aba bastare kuko kuraba umengura umujene kandi nyene abastare ngira arabo wabona bo babayeho gute kumengo tubabonye ku social media tumengo n'abantu bari high level cyane nubona bakire ba grave mengo n'abantu bari umva bari hejuru cyane bo bimeze gute bo bitwa abastare nkabo dushaka kubonesha nk'ijisho murabona yuko ni base nyene n'amabase babaye ku mabase umuntu akakubwira ati turiya ni Bushido amurabo kavuga ati buriya nubwo buzima ndamuzimu yani ari isano wagenda kuvuga ati ni ari isano nahora kumigwa kumigwa kavuga ati kandi ni bisanzwe nta birenze kabisa atazoza batubesha nta birenze nta ubaze ngo inzu nziza nta uvuga ngo je mfise imodoka nziza irenze atazoza kutubesha nabo ba Bruce Melody ni mask off ni ibintu biri muri projet baba barakoze mu gabashe kuduma amaso ngo imodoka nziza ngo inzu nziza oya sivyo ikindi kintu KORESHUMWANYA nakubwiye mu Rwanda abastare benshi babaye babesheje n'ubutinganyi n'abatinganyi yego n'abatinganyi nk'abandi babona nko kumva ngo ba Devisti yego ukaza kumva ngo ba benshi noneho urabibona ugiye kubara bishimite ba muco ugiye kubara ukuntu bifata n'abantu no kuri rezo sose ubona ko ari abantu bakoresha ibintu by'ubomosexuel nivyo bibaha amahera ugiye gusubira inyuma yego nivyo bibaha amahera cyane gose
usumba uko mwe mwibaza ngo by'umuziki yego ubutinganyi dushimira umukuru wacu w'igihugu ko ivyo bintu yarashoboye kubihagarika n'ibishoboye yaravyanse ivyo bintu hariya mu kiriya gihugu birateye isoni kubona umwana w'umuhungu ashobora kuryamana ivyo birateye isoni no ngaho iwacu tukabibona tumenya ko ariyo biko birakomoka bizi nuko abarundi benshi batashobora kuza bavyemera nanje niyo narindi imyaka nababwiye namazeyo ndabize abarundi bambaye nkuko ntoboye kuziraza bavuga ati ko avuye mu Rwanda no mutinganyi baza babimbwira uko ariko je mico ya Karundi ntabwo twayita turayiguma tugwana ndabizi mu Rwanda 80% abaririmbyi benshi n'abatinganyi bro yo ni nkuru nshasha umpaye guys ni nkuru nshasha umpaye vraiment je ivyo ntavyo narinzi pe kandi Brian umengo no mutinganyi Brian wewe biranagaragara juste nakubwiye ko benshi ugiye kuyaba imifatire yabo badumba deja nabadumba urabona bose none nk'umuntu hari akodumba atari umupede vraiment mu bisanzwe kabisa murashaka kuduka tukavuga ati ibi bintu vraiment okay sasa rero reka tugarukire ku kintu cye none isi mu Rwanda ntimera ni iki gituma rero iyo nzara kuko ubona twebwe son excellence wacu yaratubwiye ati ni murime ni mworore mwibesheho mureme ubuzi mwiremera ubuzi buzobaha amafaranga ntimwizere ubuzi busanzwe hariya rero ico kibazo rero kiriho kubera iki ico kibazo c'inzara kiriho kubera iki mu Rwanda cyane nambere nakuye kwisi yabo ntabwo yimbura nk'uko iwacu twacu urabibona igitoki ikijyoteke ibigori biruzuye handi kurabibona bo biwabo suko bimeze oya ntabwo bafise isi yimbura yego ntabwo bafise isi yimbura twege ino narashitse ino nshitse mu makartie ndabona ko ibintu nka byose vraiment biri imfungurwa zose z'ubwoko ziriho aho uteragiye ikintu cyose kiramera mugabo mu Rwanda harageze igihe bapima ibiharage bitetse ico kintu urumva ugishizemo ubwo ngasanga botike bitetse bipima barabize abanyarwanda kabipima mishashe bitetse akazogura akanusu gatetse akarobo gatetse iyo nzara ntiba nakubwiye ko ntiba byoroshye kweri ntabwo biba byoroshe na gato urumva rero ukoresha umwanya mu bisanzwe reka kuvuga ukuri kugira ngo mugabo n'ubundi kuri guzote bakumenyekana umuntu yanabivuga mu kuva mu Rwanda kwanje navuye kubera hungry man hari inzara nshonje nta buzi buriyo n'amahera ari usanga nyene wapi nta kuntu ushaka kuhaba inzara ni nyinshi cyane niko biratangwa amafaranga yabo ngo ari hejuru cyane y'amarundi ngo fatwa hejuru umugabo ugasanga naho buyafise nta gaciro karakugira nk'aya iwacu yego ino twurashobora kuba ufite 2000 ukaja muri restaurant ukajya kandi indya zimeze neza cyane yego bobo nizo restaurant zabo kuri 2000 ngiye baguha n'ukuri ntiwavuga ngo hava ngo hava hacika iyo nzara oya benshi barabizi nabo nyene benshi y'umunyarwanda baravuga ati umwanya n'umwanya hamwe babaretse bakishikira baza bakabino Burundi ntibanasubireye ko kubera barabona inzara iriyo izo nabicirayo ndonge nabona kubabwira inshuti zanje nasizeyo muronse ko mushobora kuza namwe murabe kweri muguje aho hano sakarere kweri shikire mane barabaje sana hari inzara iteye ubwoba bariyo barabizi igihe turashaka kubivuga abantu bakibaza ngo nugucikuza nugutwenga ariko nugukeburana tumenyane neza yuko ibintu biriko bigenda bimera nabi cyane ari inzara iteye ubwoba bariyo barabizi tuba dushonje gusa babona ugafoto agafoto ngo dushonje none ko wiratira Biki Arena za stade ngo ni kari sana icyo cyo kumengo naco nakantu abanyarwanda bakora kukubitisha abarundi cyane oya ivyo navyo urumva wava tubesha ngo natwe nta bintu nk'eziga nabonye dufise turabifise ni wacu no kubwira papa sinari mu Rumonge naragendeye hoteli nziza ndibagiye ukuntu yitwa ndavuga Mawimbi urakoze Mawimbi beach nageze Van Beach ndabona nziza kujya Bugarama nyama hoteli meza kandi manini cyakira abantu nk'ya Arena ivyo rero batazobihagarara ko ngo ni ibintu badusumba kana stade natwe two turayubaka turayifise kandi apana zibiri turazifise ngaha mu Burundi kandi tuna ama stade si stade gusa intwari gusa twe na stade za ruguru zirameze neza igihugu hagati zifise nziza ushobora no gukina mijoro haboneka dufatire ko comparaison y'umurundi n'umunyarwanda itakibaho rero oya nta comparaison harabwo umurundi aramukubita umunyarwanda
Rwanda ntibazoze babiharira barabizi yego je ngoma mbwiraho n'abantu vraiment umuntu azoshobora kubahuka gufata Burundi n'u Rwanda ngo abigiriye comparaison ico kintu vraiment tuzogishwanira tuzogipfa yego baratubwira ngo bubaka ku misozi natwe turubaka ku misozi murabibona ivyo ugiye kurabana hari urabibona ico nta kitangaje kirimo baratubwira ngo bafise amabarabara meza turafise natwe amabarabara amahoteli meza ya 5 étoiles biki ivyo umuntu azosa habwo ntanaza kuvugana menshi bazivuga ngo nashatse kubikora mu kugira ngo nariko yari base canke ibiki gusa mumenye ko atamunashaka kugira comparaison y'u Burundi n'u Rwanda nzo mu sporta cyane ndamumvirize ku makuba naboneye mu Rwanda yego murakoze kumpa kino kiganiro dufate comparaison dufate u Burundi na nande oya uvuze Burundi na Sauza Burundi na Tanzania ego ndaza kukumva mugabo ukavuga Burundi n'u Rwanda oya nikosa yani ni nko kugeranya imvubu na rukwavu zahabu dufise ubutari dufise amafi dufise iki oya ntibinakunda nagira murazo nabishobora edare n'igisirikare urabona n'igisirikare cy'u Burundi girasumba cy'u Rwanda inchuro nabibone none hashitse ndumirwa ndasiga gasikare bino basigaye bambara neza ego abasirikare b'ubu murabegwa vraiment ugiye kubara uravuga ati ni vyiza cyane nagira umuntu azosabwa iyo comparaison mu bihagariki iyo comparaison kabisa okay bro asante sana merci beaucoup tuzosubira ubutaje ngoma nzoraba mu commentaire cenzo gutuma ko kandi dusubire tugire conclusion abaharira ndabizi bamaho uyu yibereye mu Rwanda awe hari hembe hari Butare mu Rwanda okay rero u Rwanda rero ndagumva ko nzi Butare ngo Nyamirambo Kigali nta handi hari handi mbe habaho ni henshi okay asante sana brother turasubira cyane guys mwakoze kubana natwe Imana ibarinde imikoshi